mwese mwavuze kumva ubwato ngene Imana harabaye ivyaha byinshi cyane birengeye. Niba ari ikintu cya mbere Imana idashaka kibihira Imana, novuga ni gisesema Imana, ni ivyaha. Ivyaha birashobora kudutandukanya n'Imana. Muri Yesaya 59 umurongo wa mbere ngo ugutwi kwayo niguranirwa kumva, siko? Ariko banasoma ngo ivyaha byanyu cyangwa ibigabitanyo ngo nivyo bibatandukanye n'Imana. Yesu igihe cyose avuga Imana yamavuga data, niyo jambo yamakoresha. Ariko rimwe ari ku musaraba hageregiye kwera ducungure ivyaha vyose vyawewe n'ivy'iwanje n'ivy'abavutse n'ivy'abazovuka vyose bimujako. Jambo ry'Imana ngo yacitse icaha kandi atacaha yakoze. Nuvuga yuko ivyaha byose bimugiyeko, harageze igihe jambo ry'Imana ngo Imana imuha umugongo, Imana data imuha umugongo Yesu pour la première fois. Ubwa mbere Yesu avuga ngo mana yamaga Imana avuga ngo mana ko kweri kumpevye, kwera yumva ko yagiye kure. Shaka igihe cyose ngo murasenga nivyo kuvuga Imana, ariko wamwe wibuka ko ari so wawe. Nimba uri umwana w'Imana uvuga uti ndagushima Mana, uri data, uri papa. Hari umuntu yanamusa ko ashinga naje wundi ngo byamugoye gose uvuga papa kuko arafise ikicapo kibi cya papa wiwe, ishusho mbi ya papa wiwe. Ariko ni Imana idukunda, Imana ishimwe. Haba ivyaha byinshi rero Imana irabwira Noa, ambwira ati ubaka ubwato. Murabizi inkuru ubwato abantu yagira imaru y'imvura, ahantu cyo gera n'imvura yagwa, yagira imaru y'imvura agira abantu bari basigaye nyuma y'ubwato barapfuye bose, Noa n'umuryango wiwe. Ariko ngo siwe yugaye, jambo ry'Imana ngo ni Imana yenyene yugaye. Yesu yabitanze ko kenshi akarorero abigeranya yuko agakiza niko agakiza uno munsi abantu tubabwira gukizwa bakanga gukizwa. Ariko turacambwiye cy'ubuntu igihe cyose Nowa yubaka ubwato akugurura akinjiza umuryango wiwe, akinjiza ibitungwa ibikoko byose, abantu baramutwenga bakamuseka. Ariko babonye ibyo yavuze bishitse, imvura iguye, baca bagerageza kuza kwinjira, arababwira ari nyuma y'umuryango ati si jewe nugaye. Nuvuga yuko hari igihe kizoshika abantu tugira ubutumwa bakanga kukizwa, bazokwifuza gukizwa bitagishoboka. Nico gituma rero igihe cyose wumvise ijwi ry'agakiza uworosha umutima, jambo ry'Imana nuko manaza umutima. Kuko no Musa agakiza nta nkoni n'ubuntu, urizera gusa. Hanyuma icyabaye rero ari ubakobwa gato, imvura iragwa, abantu barapfa bose, n'ibitungwa by'ibikoko byose birapfa. Byaheze imvura iyo epreuve iheze, hanze tukadusome hari ikintu gikomeye Noa yakoze, cyakoze ku mutima w'Imana. Yafashe ibikoko afata ngo ibiri pure nuvuga yuko atagasembwa bigira, bimeze neza, abitanga nk'ikimazi, aravyotsa. Nashaka rero twumve icyo bisigura mu buryo bw'impwemu uno munsi nje twokwiga. Soma umurongo w'19 kuja 21, manje kuvuga ivyo gira tushe kumva ivyo gira some pio. Soma Itanguriro 8 umurongo wa 19 kuja 21, Genèse 8 verset 19 à 21. Asohokana kandi n'ibikoko byose, ivyikwega hasi, ibiguruka byose, mbere n'ibigenda ku isi byose, ukurikije amoko yabyo yose. Birasohoka biva muri ubwo bwato, maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro. Nowa yubakira Uhoraho igicaniro. Ndashaka mumenye yuko ibyo Nowa yakoze si Imana yamutegetse kubikora, cyugira igicaniro. Hanyuma bandanye yakira mu bitungwa byose, mu bikoko byose bitazira no mu biguruka byose bitazira, abitangira kuri ico gicaniro ngo bibe ishikanwa ryo guturigwa. No 20 ibikoko bitazira, les bêtes pures mu gifaransa ko bavuga,
et tous les oiseaux purs n'inyoni zose ziri pure. Avyumva hariho ibiri impure nuvuga yuko bitari byiza, hari ikintu nukuvuga ko bitazira nuko biri pure. Ani uburyo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umuhemu toza kumva ico ikintu kiri pure, ikimazi kizima kandi kitazira, sivyo? Abigira gute Gapiyo? Uhoraho amaze kuvyica naravuze yarabituriye. Muravuze ko nangire baturira iyo uturiye ikintu hacabiki cya umwotsi ugenda he? Ninde abonye umwotsi umanuka? Bavuze guturika umwotsi kumanuka hasi, umwotsi uraduga hejuru. Nashaka twige ku bintu bigaragara. Umwotsi, ikintu cyose uturiye kiragira umwotsi kandi kiragira ikindi kintu, kigira ikindi. Winjiye muri cuisine, mu gikoni, ikintu cya mbere wumva ni iki? Ninde ateka ibiharage bikazigira uri nyuma y'inzu? Hanyuma wumva abantu bo mu nzu yose barasohotse bamenye gute babitetse. Musi wa mbere ngenda muri Afrika y'Epfo sinzi no guteka n'icyayi. Abana y'Ubujumbura cyane abahungu urazi ko abahungu badateka. Shitse barangate umugabo ngara rero dukwimenya ntababoyi bariho. Karabaye namaze amezi nk'abiri mbuma njya ibintu ugura ku butike gusa, umugura ucujya. Umunsi umwe rero ndatanga kwiye guteka, mbona bitangaye kuza buke buke. Hanyuma umunsi umwe ndateka nshira kuri cuisinier cyangwa nakora televiziyo. Umwotsi wasanze muri sano n'abavuzi bashaka kuza kuraba habaye iki, inzira hiye. Ndahanze kubwira ni mvuye Burundi n'umuhungu. Kuvuga yuko ikintu cyose turiye hari umwotsi kandi hariho akamoto. Kamoto mu Kinyarwanda ni umuhumuro odeur. Guhumura no kumota. Umuhumuro ndibaza. Hari umuhumuro canke akamoto kaduga. Amaze guturira hari akamoto apana kagumye ngaho kagize gute? Karaduze, karazamutse. Kaja hehe? Kwandiho. Nashaka mumenye mu buryo bw'umuhemu yuko ikimazi, sacrifice, effort mu Kirundi ni akigoro kose ugize kubw'Imana karaduga, karazamuka. Hasigaye kumenya ngene kamota cyangwa ngene gahumura. Hariho abaduza ibimota nabi, niko vuga Ikirundi cisoneye, sinshaka bya bindi, sivyo? Turaza kubona, ndaza kubabwira muze murandika imirongo zo kubabwira nko mu guharura cyangwa kubara 14 muhandike 26 nombre 14 verset 26 à 28. Icyabaye ni iki? Imana yavuze ngo bwira abanyisirayeli nzogeza ryari kwihanganira akamoto kabishe. Siko handitse mugabo. Nzogeza ryari kwihanganira irihanga riguma ryidodomba. Ngo imyidodombo yanyu yagize gute? Yaraduze ija mu matwi yanje. Navyumvise kumotegwa, Imana yamotegwa no ngaha. Amajambo uvuga n'akano kawe, amajambo uvuga umutima wawe, ibyo uvuga byose biraduga bikagenda stoke. Imana yavuze ati nzogeza ryari. Bisubira yuko yarabyumvise birayibihira irihanga. Ikaronka umukozi wayo Mose ikababwira, akibaza ko muhindura biraba byinshi ikirahuri kikuzura. Ikirahuri cyuzuye rero yavuga ati ase keza ngaho rero. Imana yavuze ngo nzogeza ryari kuvyihanganira, ngo nzokora uko bavuze. Ibyo bavuze bonyene ibyo nzokora. Nuvuga yuko basabye gupfira he? Mu bugaragwa, bazopfira mu bugaragwa. Kandi ko byagenze. Rero ngaha dusuye muri Yona, muri Tanguriro aha yasoye 20 yuko yaraturiye, yafashe ibintu byiza. Nadeja mumbe yuko iyo ufashe ibintu bitazira biri pure byiza, nukuva yuko bino bintu bifite agaciro. Kurinde kuri Noah automatiquement bifite agaciro kuma. Namanda babwira ni igifite agaciro kuri wewe, gifite agaciro ku Mana.
yari ciza sivyo ico kintu ubona aho gutorekura wewe kirasa agaciro rero ile ku ikintu kiza agaciro hariho odeur hariho akamoto kaduga hariho umuhumuro uzamuka imbere y'Imana soma rero twumve Imana yamotewe cyangwa yahumuriwe haleluya murongo 21 verse 21 uhoraho amotegwa n'umubabwe mwiza wavyo gezaho subiramo ko nyene gusa uhoraho amotegwa n'umubabwe mwiza wavyo amotegwa n'umubabwe mwiza wavyo l'Éternel sentit une odeur agréable muravuze kumva parfum zimota neza ari abadamu ngana wajene ukundiye cyangwa nkundi kwe kuyikunda kwera ngeni mota sizi ko rabona umuntu afite parfum akora mukije akarengana gacogenda ahantu gumufashe ku kuzuru kiri gumumotegwa gusa kera ngiri umwana ari umushitsi haraza muhira uretse kutako yiparfuma n'umuduga wewe waramota neza gure Bujumbura nta muduga mota neza gusumba apfuye kuza agira tugaye umuryango natagera umuduga nkicarayo haguma ninjoyinga nkashaka gume hariya hari n'ibijyango hugaye umuryango umuduga ukavanga hariho odeur ishobora gutuma ukurikira umuntu ngo Imana yaramotewe atazi ko Imana imotegwa rero ndababwire yuko aka kamoto uravuga nta kimwemo ntimuvuga ngo kangana ni parfume Gucci Imana imotegwe Christian Dior Imana imotegwa mu buryo bw'imwemo mu buryo bw'umwuka tuza kuraba inyigisho irakomeye nababwire ndashaka kubona yuko icyo ukora cyose ikintu cyose urekura kirafise akamoto cyose gashobora kuba kabi cyangwa keza ariko karahari waba wiyumvira ati mbega iki kimazi ni gitambo mu Kinyarwanda mbega ikimazi cyangwa igitambo iki ntanze kirafise akamoto nivyo kiragafise mbega ndiho haleluya mbega ndiho arabyitayeho tumvirize rero pio soma rero kandi bandanye 21 uhoraho aravuga ati sizokongera kuvuma isi namba kubw'abantu kuko imitima y'abantu yamenyereye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo kandi sinzokongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze amen nashaka mushe bandika n'umurongo wa mu Roma 12 murongo wa mbere Rome 12 verset 1 murahandika aha amajambo avuze Pio singo mayumvise uretse gusa ko Imana motewe neza hariho reaction iki mu Kirundi hari icyakoretse haleluya Imana yisha abantu kwera ibyaha yashavuye yarakaye hanyuma hari ikintu kibaye harabaye ikimazi hariho odeur akamoto kaduze imbere y'Imana Imana yabanzira motera rero haleluya vuga uti rero iyo Imana motewe hariho rero kuvubu sizosubira jewe uhoraho sizosura kurandura abantu nkabica n'amazi bisigura yuko iyo notabikora nuno muzi byatwari muri danger potentiel yo gufana amazi isi yose ariko ndashaka kwemeza neza ko atamusi numwe isi idosora gupfa yose n'amazi kubera iki akamoto umuhumuro mwiza haleluya hariho ibintu ushobora gukora hakaba decision ku buzima bwawe byari kuzoba bitazoba ikibaye haleluya ariko rero nimugwe mu mutego hariho abantu bavyumva bagajana muri speculation urayizi kugira ibintu kugira ngo bice bikoreka uruwera compte bancaire katagihinduka uruwera nta na SMS ndaro iyo waza kugenda guhibaza Imana kugira uronke ibintu akamoto muza kukica kuko Imana ishaka akamoto kavuye mu ishimwe kwera Imana iciri n'ivyo yamaze gukorera mu buzima bwawe raba Imana iciri urayijya gukoreye ubwira Imana ndagushima kuri Imana
naho ntogira mariage uzoga muri Imana nzoguma naguhimbaza, naho ntokira ngapfa nzopfira muri wowe no mu bugingo budashira nje mu ijuru. Ayo niyo mashimwe agira akamoto keza. Imana ishaka kuraba yuko iyo dore yuko iraduga naho itoguye uko urasaba, nubwo itahinduye ikintu na kimwe uzokomeza kubikora. Nicyo gituma abantu bamwe bashima umwanya mutoya bakabona gahindutse. Bya bintu muri kanguka bavuga sivyo, bya bintu batwigisha sivyo, ndabivuyemo. Nahetse kwidodomba nta cyahindutse, reka basi nidodombere nta kundi. Nukuvuga yuko Imana ntiraba ibyo urakora gusa, iraraba n'imbere, iraba umutima wawe. Hagarika none ngaha Nowa yariko araba Imana ubunini bwayo. Bino bikorwa by'imitungo byose niwe wabiremye, niwe ubiha guhema, niwe wanzigama umuryango wanje. Mbega no guhiki sishaka guha inyoni ariyo yose, sishaka guha ipfuye ijisho, sishaka guha inka icumbagira. Reka ndondere nziza ijanye n'icubahiro cawe. Nje gutuma amashimwe nababwiye musome mwandike muri mu Roma 12:1 havuga ko abantu benshi bavuga ngo mu isezerano rishasha nta bimazi, nta bitambo. Nje murumva ngo Yesu yatanze ibimazi yararangije. Ngashaka kwereka yuko mu isezerano rishasha hari ibimazi, hari ibitambo bikenewe. Nuvuga yuko muri mu Roma nta nyoni Imana igusaba, nta maraso Imana igusaba, ariko gutange ikimazi ciki cy'umubiri wawe. Nuvuga yuko uvyutse mu gitondo kumana ushaka guhimbaza Imana, ntubireka kwera umubiri udashaka. Umubiri urawica ukawuce. Itiro nirikubuze guhimbaza Imana. Wavuga uti ndaza mbere y'Imana ndavyiyumvamwo kubera iki? Nimba mema ni Imana imushobora guhema cyangwa guhumeka. Nimba ashobora kuja ku kazi, nimba ashobora kuja ku maguru yanje, nimba ashobora kugice no koza cyose, nimba nzi neza ko ariko naja mu ijuru, ni kwera Imana yangiriye neza. Umuntu akuze mu mpwemo ari mature ntashobora kumva yuko yo kwakira gusa atashatanga. Cyo gutuma bavuga ngo mutange imibiri yanyu. Kira bitanguye ko ntakwiye guhimbaza ariko navyivamwo. Nabwiza ukuri abantu bose ngaha neza ko twese twambaye umubiri sivyo? Nikuvuga yuko twambaye umubiri, nuvuga turi mu ntambara ya misi yose. Si misi yose uzokumva ushaka guhimbaza Imana, si misi yose uzokumva ushaka gusenga, ariko urahitamo. Je nafashe decision yuko ndesida ko nzosenga mu gitondo imbere yo kuryama. Ini strategy wanje ramashije bagerageza nawe. Hagiye kuryama uvuga uti Mana ejo aho mbyukira nzoza imbere yawe ndaguhimbaze, ndagutazire, simbona ndavyutse. Ako nahinda ko ararimivuza ivuga uzoyizimya gatatu, ikavuga ukayizimya, ikazuka ivuga ukayizimya. None nogera ntateguye umunsi gabasha umusaraba kwera umwe wese umusaraba wiwe. Mana naje kame mwayibonye gikuruso kuza ningenuza, gikuruso amajambo uvuga ningeno yavuga n'umutima uyavugana. Urashobora kumara amasaha 5 uri muri adoration y'ubwibone. Pastor atweretse rafa passer abantu baririmba ngo mwiza Mana sefi kayigeze gusirikira ntakabonye. Hari mudamu umukobwa wize gukoreka ariko yarize akorigira selfie. Abantu bashaka kuvuga, hari umukozi Imana yagize kuvuga ngo ndiko ndatazira Imana ubu narize amajambo akomeye muri dictionnaire darondera kugira Imana yumve ko mu mpwemo sivyo uvuga nivyo wewe wizera. Imana ishaka umuntu amanuka naratega imirongo myinshi mfite ahantu mwanze murandika kuko ndishobora kuyisoma yose. Wow, reka nabakarero gatoya imbere ko tubandanye. Andika kuvayo 40:26-27. Exode 40 verset 26 à 27. Mose Imana ikomubwira kubaka temple de Dieu. Hariho imbere hari maze ahantu hambere bashikira parvis, ahantu bose bashikira hakaba hera, le lieu saint, hakaba ahera hahera, le lieu très saint. Ahera hahera niho hari sanduku y'isezerano, niho hari présence y'Imana, niho hari ubwiza bw'Imana. Imbere yo kwinjira muri lieu très saint, ahera hahera hariho igitambara voile cyangwa rido sivyo? Imbere yayo juste aho nyene imbere yo rido hariho igicaniro hotel
aho rero muraza gusoma iyo mirongo ndababwiye, murabona icyo baturira, hari amavuta, hariho imibavu canke aromate, tuvuga yuko n'utuntu tumota neza. Ndabaye mukorezi ngaha, nabaye mukorezi, hari igihe twagira marshe mw'ibarabara, hari umugenzi wanje bamuha icoteza ngo kwega takimpa jewe, icoteza mukizi kiye kira ngo hari gutumashiramo tutu bita aromate, tumota neza ndatuzi. Chirama ngeni handi ugafise. Hamagera ngo genda gahenda ndumva gende kamota neza. Tujye ko bakoresha muri temple de Dieu. Icyo bagashiraho karamota baraturira kakamota iyo odeur yose kinjira. Iyo odeur yinjiye byasigura yuko Imana ikiza ikavyagira ngaho. Mani majambo iyo odeur aho kamoto karakwega presence y'Imana. Nuko yuko Imana yamotegwa niko bisigura, ariko nashaka kubwira yuko isezerano rya kera ni ishusho y'ibyo turimo uno munsi. Bisuka yuko twebwe nk'aba tuza kwibona, twebwe nk'abaherezi no munsi, abaherezi n'abantu bakijijwe, abakijijwe n'abaherezi bakwiye gutanga ikimazi. Ico kimazi rero ni cyamotera neza Imana ikiza ikavyagira. Cyo tumaza Zaburi 22 murayizi murongo wa 3 cyangwa wa 4 mu Gifaransa, havuga ngo Imana yaza kavyagira hehe hagati y'amashimwe y'abana b'Imana. Amen. Aho rero akarero nshaka kubereka rero imbere ko tubandanye. Ngoma nakarero kuko ndakora gutanga uburorero kuri umuntu avyumva. Rero akarero ngena bahe nako ni invance. N'amazina ndaye invance. Hariho umukobwa X namuvuga izina. Hariho umuhungu yaje kumuresha. Yamuresha yaramwandikira akamuha ama message meza, umupoeta azi kuvuga amajambo meza, kavuga amajambo kamugira amajambo meza kanezego. Umuhungu nawe wa mbere yitwa Gaspar. Aya munyuma haza undi yitwa Melchior. Hariho babiri, hariho Magaspar na Melchior. Ntimutankura nimba ko ravuga ntibabaho nabo ni imvanse. Ntakobwira ko Gaspar yaramuresha n'amajambo, akamubwira akaza akamutora akamujyana muri restaurant, akamugurira umuryango, sivyo, akakomanda, akamubwira amajambo meza ryoshe asosa. Hanyuma Melchior nawe aje turu yiwe rero yaramutwaye muri restaurant, barakomanda, baje gufungura, acamubwira ati rero nakubwira je ndagukunda, unyumvirize, ndagukunda ngo umbwira ngo tujane kuryamana canke ndagurongore. Jewe nano kurongora, nashaka kumenya ko ndagukunda, umutima wanje ugukunda, nikimenyamenya ndazi kufise permis de conduire byo muduga n'uwawe, cyanda uguha na 4 rose, sitaguhaye ngo turongorana, oya ndaguhaye. Iyo zo ni blague bwa mbere. Egwagiye muduga cyongatege umuduga n'uwawe ja kurivona. Umukobwa aja kurivona, Melchior acayicara iruhande aramutahana. Umukobwa bwa mbere aza kwaza kubwira ngo haka bakobwa mu bijuje aho ruwavyemeye, egasanga nivyo aramushikanye. Melchior arataha, bye Imana guhezagire, ni wagera kushobora transfer utogane muri Robert umpamagare nzoza duhindura amazina. Ashitse muhira, mana ibi nivyo canke sivyo? Ashitse telefone mugenzi wiwe, ntuza amakuru, nakubwiye ko Gaspar nkunda, azamajambo meza kandi ari gala, ariko hoho sari bwahurira Melchior osha. Ewe Melchior ameze gute? Sasa kwa umuboga, oya sivyo hanze n'umutima wiwe. Melchior afise umudugu umwe yahumpaye, risi itegerere ko azoguhamagara, nta na kimwe yasavye, yahumpaye koko ashaka ko ngena n'umuduga wewe bazofata bisi. Ikibazo rero, kubera iki uwo mukobwa yakunze Melchior gusumba Gaspar? Kuko arazi hari abashaka kumuha umuduga, avuga ati ego naguha umuduga ariko hari icyo dukora, canke unyemerere tugire mariage. Ariko unamuhaye umuduga kwera mukunda gusa. Shaza kwereka yuko igikuru si cyuho umuntu, igikuru ni igitumo kimuhaye, motivation iri he, ikintu cyamukozeko. Intumwazo ngo hango byagenze gute sinabizi, ntabibaho, barinze ko mandanye inkuru baryohewe. Sinzi ko barongoranye canke mukunze,
ntabibaho ko nivyo nimvansa yahanyene sivyo none kwakiri hagati n'abandanye none bagize Maria si firme tuko turiga ndabereke yuko iyo ukurashima Imana ntuzogende n'amakalcule ntuzogende gushima Imana bwironke visa ntuzogende gushima Imana bwira uronke akazi oya shima Imana kuko uri muzima kuko iri ku ntebe y'inganji nta kindi gisabwa amashimwe adafise atamakalcule arimwo arakora ku mutima w'Imana nivyo Imana kwimeze kamere yayo ntushobora kuyihimbara nayo ivuga ngo urakoze mwana iragira icyo ikoze kuko ibona yuko nayitogikora uzoguma uyishima nico gituma yitanga gushima Imana hamwe umengo ntinavyumva kubera iki ishaka gupima umutima wawe. Deutéronome chapitre 8 verset 2 kusura mu byageze nimuhasome ntaco kusura mu byageze 8:2 Imana yabwiye Mose ngo muri imyaka 40 nabacishije umugendo kugira ndabe mime shire ku munzane imitima yanyu ndabe ko muzoshobora gushira mu ngiro ibyagezo byanje 40 ans de test kwegiye maze 40 ans kuko bagoma komantaye bidodomba kuva bagisohoka bidodomba nagabwe ko igihe cyose widodomba uri kura prolonge periode ya épreuve yawe ibigeragezo byawe uko biprolonge cyo gituma mu bigeragezo aho uzogira ibigeragezo hose uzosenge uzowinginga Imana mbwa ntiwidodombe ntubwiye Imana ngo kubera iki jewe ayo majambo uve ngaho yahamvye Imana ishimwe hariho akarero nkunda cyane muri Bibiliya shaka dusome muraza kumva umugore yaje imbere ya Yesu afata parfum no tuvuga ama parfum sivyo afata parfum agira gute ayisuka kuri Yesu arayihanagura n'imishatsi yiwe ararira ariko bya bintu biteye isoni muri Israel bitabaho ugambere nta mugore yashobora kwinjira mu bagabo akijira gutyo gusa kandi nta mugore yashobora kuza gutyo n'imishatsi itari voile hari byinshi yakoze bitumvikana ariko rero iyo nkuru nkisoma muri Bibiliya namaze imyaka myinshi nziko bose bavuga imwe nayenze ko Matayo avuga wa undi nyene Mariko avuga wa undi nyene Luka avuga wa undi nyene bose nayenze ko avuga wa undi nyene Yohana nayenze ko avuga wa undi nyene mbwa nasanze batandukanye kana bibereke murafuze aho mwandika okay inkuru ya mbere nza guhagara kuno munsi ya mbere ni muri Yohana 12 yonye niho Pio yo barategura Jean chapitre 12 hano muri nkuru ya Yohana 12 bavuga nde ni munzu kwa Lazaro bavuga ngo ni minsi 6 imbere yuko Pasika ishika aho rero bavuga Marie de Bethanie wa undi avugana na Marita akavukana na Lazaro mavyumva niwe bavuga ngaha muri Yohana niwe Yohana avuga ugiye kuraba muri Luka muhandike nitwasoma muhandike Luka ni cy'indwi murongo wa 36 kushaka 38 Luc 7 verset 36 à 38 bavuga nde aho ntihari kwa Lazaro hari mu nzu y'umufarizayo hanyuma hariho uwo mugore bavuga ntazira byo bavuga ngo umugore w'umunyavyaha ni femme pécheresse ariko umugore w'umunyavyaha bavuga si Maria Magdalena ujya twita Magdalena wa Magdala kuko mu gice gikurikira mu gice 8 yarahandi Magdala ntiyari aho hantu bari tuza kwibona Matayo na Mariko bavuga umugore umwe siko muvyumva aha muri iyi nkuru hari abagore batatu bavuga kandi bagize ibintu bisa na bimwe Mariko Matayo 26 kuva murongo w'indwi gushaka 13 muhandike Matthieu 26 verset 7 à 13 hamwe na Mariko 14 murongo wa 3 gushaka 8 Mark 14 verset 3 à 8 aha hose kwari habiri bavuga ngo ni minsi 2 imbere yuko Pasika ishika ariko Yohana avuga iminsi 6 imbere yuko Pasika ishika kandi avuga bavuga une femme ni davere kumuherezi le sacrificateur sivyo nishaka kwereka yuko bitandukanye ntimuzovuga ngo uguye Mariko ngo ni ya nkuru yatubwira
bakora bimwe mugabo n'abagore batatu batandukanye. Tugenera mu no musi Yohana 12 asome umurongo ku murongo kuva ku murongo wa mbere no wa kabiri ndaguhagarika nshaka kuri gatandatu. Nuko hasigaye iminsi 6 Pasika igashika. Yesu aja i Betaniya, niho haba Lazaro yari yazuye mu bapfuye. Barahamuzimanira. Marita yarahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye nawe basangira. Mwumvise ko Marita nubwo atarahindura. Marita ingabire yiwe no guhereza, servir. Yahereza, yaraserva. Lazaro nawe aricaye hamwe na Yesu bakora basangira. Maze Mariya yakira ingero y'amavuta amota cyane, y'igiciro kinini cyane, y'agati kitwa narada, ayasiga ku birenge vya Yesu, abihanaguza umushatsi wiwe, kandi inzu yose imota ayo mavuta. Umuze ngangahe? Wa gatatu? Wa kane? Ariko Yuda Iskariyota, umwe mu bigishwa biwe, uwagira azomugure, aravuga ati, ni igiki catumye ayo mavuta atagurishijwe idenariyo 300 ngo zihabwe aboro? Ariko ivyo ntiyabivugishijwe no kubabara aboro, ni kuko yari umusuma agendana umufuko, akaza ariba kubibitswemwo. Keza kuri sise ewala Imana ishimwe. Umuvye agaciro k'iyi parfum ngo amadenari angahe? Amajana angahe? Nasanze denariyo ingene byagenze, nagiye kurondera aya mavuta ngene bayaronka ke muri Israel. Ngo hari amavuta umukobwa yamabika, hari utuvuta tukeye yamabika kazogenda gukoresha niyagira mariage. Musa mariage arayasiga ahantu muri chambre, ahantu hose, inzu yose, chambre yose kamota. Ayo madenariyo 3 yari afise agaciro ka salary y'umwaka wose. Umuntu ashaka guhembwa umwaka wose, aya mafaranga niyo yari muri yo parfum. Sifata umuntu asanzwe ngahanye, ufate amafaranga yohembwa ugwiza na 12. Ayo rero niyo yazanye avuga ngo hari ibintu bitatu. Mwabumvise abantu bariyo bavuze ngo Marita yagira gute? Yagira iki Marita? Yarasereva. Lazaro nawe, Lazaro yariko arasangira communion. Amen. Hari umwanya wa communion, hari umwanya wo kuganira n'Imana, hari umwanya w'ijambo, hakaba umwanya wo gukorera Imana. Nk'ubu ndiko ndayikorera, Imana ishimwe. Nawe wewe wagera bwira ubutumwa umuntu cyangwa usangira ubutumwa, hari gukorera Imana. Wewe uri protocol. Abantu bazinutse abantu baza guhakoropa, kuhakura, ni servir kandi birakenewe. Hanyuma Maria nawe yagize iki? Yahisemo adoration. Mwibuke jya nkuru ya Maria na Marita, abantu bose bazi. Umwe yicaye ku birenge vyiwe, uwundi umwe arashavura, Marita arashavura. Ariko Yesu ntiyamubwiye ngo ivyo urakora si bibi, ahubwo yamubwiye ngo ivyo Maria yahisemwo umugabane ukomeye cyane. Haleluya. Kubera tuzokwamana. Uyu Yuda yatanga kwivugisha ngo ayo mafaranga turakuriha aboro. Mane majambo ni perte, turayononye. Ahubwo nabishaka twige yuko ikintu cyose uhevye kubera Imana gisa agaciro gusuma ikindi kintu bakora ngaha ku isi. Ikintu cyose gifite agaciro kuri wewe ukakirekura, kirafite agaciro ku Mana. Amen. Imana ku munsi duha iminota ingahe? Dushimisi iminota ingahe? Ufata amasaha ngahe? 8 gwizana kangahe? Na 60 tu combien? 1000 combien? 1440 minutes. Twese hatwicaye ngaha, Imana yaturinda 1440 minutes. Iminota 1440 ku munsi. Amen. Niye minota uturira kubwandiho, niye minota uheba kavuga ati iyi minota ndayihevye, apana kugira nkore, apana kugira numvirize ijambo ry'Imana, apana kugira nsome Bibiliya, navyo ni vyiza. Ariko ari umwanya wundi uvuga uti uno mwanya nuwawe, ndashaka kuja imbere y'Imana,
nayo iminota ingahe mbwa arashaka kuvuga ati ahanye ndazimije telefone, ndazimije WhatsApp, ndahagaritse WhatsApp, ndahagaritse mantangara abantu bako arasenga ukamuhamagara kuzana kwitavye. Ngo urumva ngo ntaco turavuga na hanyuma ngo ndi mu masengesho ndiko nasenga. Ari umuntu menyanye namubwira ntishaka meme urisuye kuko urasenga gusenga gute ngo ndi muri adoration witavye kubera iki? Kweki witavye telefone uri muri adoration? Kweki to kwitaba uko n'umuntu w'umunyacubahiro ugiye gusaba service kweki utitaba? Nuba yuko imbere y'Imana uravuga uti ndahagaritse byose, ndaretse byose, ndaretse telefone, ndaretse abagenzi, ndavuye mu cyumba cya madamu, ndavuye mu cyumba cy'umugabo wanje, ndagiye ahantu muri salon, ndagiye ahantu mukikwiherera nawe, jewe nawe gusa, ngiye kwereka yuko ari wewe uruta ibyo mpaye byose. Sishaka kuvyuka kuvuga ati Imana uravyumva nta kundi akazi none umwana wanje azoye gute? Imana ishaka kuyibwira ko aba priority. Twarize nkako Imana ifuha. Imana ishaka kuba nimero ya mbere, sivyo? Abantu rero bari kwa Lazaro, bari kubanezerewe. Hari ibintu bitatu bikenewe, mwavyanditse. Lazaro, murakeneye communion n'Imana. Irakenewe communion, kunywana n'Imana. Kusangira ijambo, kumvira ijambo ry'Imana. Birakenewe gose. Harakenewe iki? Harakenewe service. Birakenewe mu Kristo akayogira service, kuyogira icyo ukorera Imana. Hari abantu bakorera Imana ibintu bigaragara bituma abantu babamenya bakaba icubahiro kubera iki? Kubera tufise micro duri imbere, kubera mutubona. Ariko nababwire yuko nimba wicaye ahantu hadacafuye, nimba intebe yawe idacafuye, nimba muri amakaro munasa neza, ni kubera ari abantu bakora mwibanga mwe mutabona, ariko ijuru rirababona. Ikintu cyose ukoze, sivyo? Umuntu wese akora ngaha, abariko bararirimba, abantu bako barafasha ibintu byose, technique, ikintu cyose ukoze kirakenewe, ni service. Kwera uwo mwanya wawe kukoresha ibindi. Nimba waje gukubura ngaha hata amafaranga baguha, nuko hari abandi babikora kwera amafaranga baretse kwahemba acha bivamo. Sacrifice rero ni kuva yuko ni kintu tanga. Amen. Simvuze ko hadakenewe abantu bakora. Hari abantu bakora bati none tureke gukora kora. Kandi guhembwa ni byiza kugira ushobore kubaho, ariko umenye yuko uriko ukorera Imana icyo ushira imbere si icyo uhembwa. Icyo ushira imbere ni service. Birakenewe. Cya gatatu gikenewe rero gusumba byose, adoration. Kujya imbere y'Imana kugira umwanya uvuga uti sishobora gutangura umunsi n'ibindi bintu, ibindi byose bizoza inyuma, ariko wewe ni nimero ya mbere mu buzima bwacu. Imbere yo kwiyumvira petit déjeuner, imbere yo kwiyumvira kuraba amakuru, imbere yo kuraba WhatsApp, shaka gutangurana nawe. Ntangurana umunsi nawe, ndaguha agaciro. Nimba mfise ntangura akazi kare, nzinduke. Ni programme, haleluya. Sivuga ngo ndaryamye, ryama kare. Ryama kare. Reka novela. Yama filma bateba tuba mutaryama. Harambwiye ngo none novela biraryoshe. None Yesu nawe araryoshe. Ninda ryoshe hagati Yesu na novela. Mvugira television urashobora kuyiheba. Nimba ishobora kubuza guhimbaza Imana. Amen. Sinabuja kuraba television. Mugabo priority ni Imana. Nushobora kuryama minuit, urumva ngo ni maseringo abatevye. Ayo maseri akubujije kuja imbere y'Imana, ivyo birakomeretsa umutima w'Imana. Kwera Imana yishize munsi ya seri. Avyumva? Abafise abafiance. Ni vyiza mwandikiranire kuri WhatsApp saa 3 mujyame. Apara kuryama saa 7 ngo urumva ngo byashushe, ibiki byashushe. Wamukuye he? Nivyo abantu bari fiance cyangwa gitangura amezi ya mbere nibaryama. Agaza kazi yisinzirako. Imana ubwambere. Uyu mugore rero acha intervena, puf arinjira. Mwabibonye yinjiye ashasha ku birenge bya Yesu. Afata parfum ya 300 deniers y'umushahara w'umwaka wose. Acagira gute? Acaranza agafata dukeya acaribikira. Yagize gute? Yagize gute? Muri Mariko hoho, Mariko 14:3, 14:3, hova ngo uyunye irahompi, puf! Aramena umujya ubufuniko, arayisukako yose. Yose cyo gituma Yuda yababaye yuhu. Ajya amafaranga nakundi vraiment. Kwera Yuda
yakorabona ikashe uriya mugore nawe avuga ati iyi parfum ntakivuze ndahita isuka kuri Yesu niyo avuga ati no arononye nta kundi. Ariko ikintu gikomeye, ikintu Pio asomye gikomeye, umurongo wa kangahe usubira hajya 12 umurongo wa 4 okay wa gatatu igice cya nyuma ngo la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mu Kirundi ngo inzu yose yagize gute? Inzu yose imota ayo mavuta. Nicababwiye ikintu gishasha natawe kuri ibi. Inzu yose imota amavuta. Ubwa mbere yasize ku kwirenge bya Yesu, afata imishatsi yiwe arahanagura. Sivyo? Bisigura yuko iyo parfum yase kuri Yesu. Nabwiye nzi ko parfum iri mu cupa nawe wayifata ukayisiga atakimaze. Nimba wamota nabi kumumota nabi. Sivyo? Nimba waranuka gumunuka. Sivyo? Ariko kugira parfum kugira kamaro itaza kuba mu icupa ikaza ku mubiri wawe. Sivyo? Ndiko mbwira abantu bari ngaha canke fumubwira gucya basi. Nivyo? Kwisiga parfum ni kumotako, utayisize ni kumotako. Rero Maria yarayisize biciye mu mishatsi yiwe. Nuva yuko uwo munsi Maria yatashe ari parfumé. Muravyumva? Maria yatashe ari parfumé. Ariko iyo nzu yose ngo yaramotewe, yose yabaye parfumé. Kubera iki? Kubera parfum yavuye mu icupa. Hariho parfum iri muri wewe itavuyeyo ntizomota, ntizohumura. Hari ishimwe muri wewe rikwiye gusohoka. Kandi ryasohoka ntizomotera wo gusa n'abari kumwe nawe bazomotewe. Inzu yose yaramotewe. Hari amashimwe arahindura ubuzima bw'umuntu n'abamwegereye. Abakwegereye bararonka umugisha kubera wewe, kubera uri umuadorateur nahezagirwa wenyene. Nivyo hari byo uronka, ariko n'abakwegereye bararonka umugisha kubera amashimwe yawe. Bose inzu yose yaramose. Yose. Ariko basohotse niko hari parfumé, ariko ujya mugore wewe umushatsi wagiye urimuye uri parfumé. Hariho presence y'Imana y'umuadorateur, umupraiser. Hallelujah. Imana yashaka abantu barekonesa ivyikora, bayibwira ko ari Imana, bayibwira ko bayikurikira byanga bikunda. Bibiha bazogoma basenga. Cyo tuma abantu batatahura bakizwa. Ni gute kumasenga kandi ibintu byo bimeze nabi? Ubuzima bwawe bumeze nabi ariko kumasenga. Abaheburayo. Okay, mwandike muri Esther. Cya kabiri umurongo wa 12-15 muze kuhasoma. Esther 2 verset 12 à 15. Mwaza kuona Esther imbere kubonana n'umwami. Imbere kubonana n'umwami yamaze umwaka wose ariko ari podora yiparfuma. Une année. Ariko asa n'abakobwa bari hande bakora mufasha. 12 mois kugira ubone umugabo uhora n'umuntu umunsi umwe gusa. Uraza amaparfum avuga, amavuta bavuga, ayo mavuta bavuga ngaha uzosanga harimo amavuta nababwiye muri kuvayo 40 47 Exode 40 26 à 27. Uvuga yuko aya mavuta amota neza. Kwereki yariki ni shusho yo guhura n'Imana. Imana ishaka kumva tono 2. Cyo bituma yo ngaha nababwiye muri mwahandise hamwe muri kuva guharura cyangwa kubara 14 nahabwiye nombre 14 26 à 28 herekana yuko imyidodombo nayo nyene iraduga Imana, yaduga imbere y'Imana. Amen. Amajambo uvuga mabi yose yo kwidodomba aramotera Imana ariko nabi. Nje gituma rero mbonye uyu mudamu uyu Maria ingene yavuyeyo amota neza, ahumura neza. Haleluya. Wow, nashimwe numva mishuriwe ingene dukwiye natwe kumota. Dukwiye guhumura. Abantu bari ngaha bose n'abakuzongukiye kuri radio no kuri internet. Bose umwe wese arafise ingene amota. Arafise ingene ahumura. Cyo tuma inyigisha yise ngo umota gute? Uhumura gute wewe? Uriyizi. Sishaka nenda mota neza. Sabya mzo maboko.
ariko abantu bamota neza ni abantu bashima Imana no mu bibazo barimwo bagashima Imana. Abantu bashima Imana, abantu baba bafise umwanya ku munsi mu minota 1440 bafise umwanya imbere y'Imana. Mu masaha 28 barondera umwanya wo kwiherera n'Imana. N'abantu badasenga kugira baronke inyishu gusa. Gusenga ikibazo si bibi, ni vyiza. Ufise umutwaro usenge. No kwisonzesha ni vyiza. Kwiyiriza, sivyo? Ariko mu kwiyiriza muzoka mumenya yuko igisa agaciro nukwera ugiye imbere y'Imana. Ubanza ufata umwanya wo guhimbaza Imana, umwanya wa adoration. Namananga karero ko muri byakoze n'umwaka 4. Actes des Apôtres 4 kuva kuri 23 umanuka kuri 30. Ngene havugene bari basibazo batewe basubwoba, ariko ico bakoze ubwa mbere niki babanje guhimbaza Imana, babanje kuvuga ubudini bw'Imana, babwira Imana ngene yaremye isi n'ijuru, ngene yaremye ibintu byose imbere kuvuga ikibazo cyabo. Amen. Yoshafati Abiseri yari yamuvuze ngene batewe, yabwiye yafasha abaririmbyi korale ayishira imbere batuza ishimwe rero nijya nakamoto kako karaduka. Haleluya. Singene wumvisha ngene igihe cyose ufukamye ko ngo haleluya haleluya hari odeur iduga imbere y'Imana, hari ishimwe, hari akamoto. Haleluya. Ikintu cyose ukoze hari ibintu ngena bereke kindi je mu Baheburayo 13. Baheburayo 13 nabereke yuko ikintu cha sacrifice mu kirundo vango ikimazi canke igitambo simpaka ari ibintu byo gutazira gusa, nivyo no gutazira tugivyo tukadusome 15 nize kusimwe nshasha sivyo simwe ikirundi nshasha. Okay, soma rero verset 15 Hébreux 13:15. Nuko na ntaryo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka, ngo twame iminsi yose continuellement sans cesse duha Imana iki kimazi cyo gukenguruka tubiheshwa n'uwo. Uwo ninde? Yesu. Nico camwa ciminwa ishima izina ryayo. Nico camwa, le fruit des lèvres. Abasoma Bibiliya y'ikirundi ya kera hanze ngo niyo mbuto mugasivyo mukosore ni camwa. Bibiliya za kera z'ikirundi apana ishasha bavuga ngo imbuto si imbuto. Imbuto ni mu Kinyarwanda ni fruit nyene, mugabo mu Kirundi ni camwa. Nuva yuko Imana yakeneye camwa kiri muri wewe, sivyo? Unaza kuona umucungwe, ninde muntu ngataza umucungwe? Umucungwe ni iki? Ni camwa. None ico camwa ugira ukironke ukeneye iki muri ico camwa? Ukeneye keke cyo hejuru, ukeneye jus, ukeneye liquide, ukeneye parfait iri mu icupa. Haleluya. Imana ikeneye iyo jus iri wewe isoke. Kugira isoke umucungwe utegeza kugira gute? Kukaresa, kufotora na selfie, kuha kabizu, kugira gute? Kukanya. Mwana majambo ukura usakrifya juni yavamwo tugenda kubika mu kabati tugira gute? Pube n'aba abagabo bacaza gutora sivyo? Bashaka gutahe mu buterere kwera iki cyapfuye. Imana ishaka ko hagira ikintu gipfa muri wewe, ikintu uvuga uti shagisa kamaro mugabo ndagihevye, hari ikintu mpevye kubera wewe. Imana ishimwe. Iyi rero mu 15 bavuze ngo icyamwa ciminwa iminwa lelev yatura izina ry'Imana. Ifite biteba ko twabivuze, ariko ari ikintu gishasha yenga mu 16 pio bagatwereke yuko sacrifice ikimazi cyangwa igitambo nikikwiye kuba ku rurimi gusa. Uravyumva? Nikikwiye kuba nk'agasupari gusa, hakeneye kuba mercure muri wewe. Nabikuriki kubwira Imana kuyikunda ni vyiza, kwitazira ni vyiza, ariko ari ikintu kindi ca mercure. Abasore ngaha mufite imiduga sidabwiye muje kuyitanga munyumve, ariko ari ikintu kuye gutanga cyagize agaciro kuri wewe, ukabwira Imana uti kino kintu gasa agaciro, ariko nageze gute? Ndagihevye kubw'icubero cyaho.
ntugende gutanga kugira ngo uronke 100 fois. Ntugende gutanga kugira ngo uronke promotion. Abantu benshi barigisha abantu gutanga na speculation. Ngo gena mutange ngo muca muronka byinshi. Gena mutange Imana baha 100 fois. Bakatanga indwi ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane. Ebana, je nabivuyemwo. Nimba mumbwira ko nzoja mu ijuru Margaret tureka basi nigumire ngaha. Bigisho nabi ariko 16 sacrifice ya kabiri 16 kugira neza no kugira ubuntu nimukavyibagire kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Ya mwavyumvise ibimazi bimeze gute? Bimeze gutyo kugira neza no kugira ubuntu. Ngaha bavuze verset 16 mu Gifaransa ngo la bienfaisance et la libéralité. Kugira neza gushigikira abantu, gufasha abakene, gufasha imfuvyi, gushigikira umurimo w'Imana. Urashobora kuza ngaho karira haleluya. Yesu avuze ngo abantu yakora bibusa ijambo ry'Isezerano rya kera ngo abantu barantazira n'iminwa gusa ariko imitima yabo iri he? Kure. Sivyo? Uriko utazira Imana ariko nta kimushaka kurekura mu byo ufise. Ntushaka kuraba wundi muntu abuze. Ntushaka kuraba aha baratubwira ngo compassion. Ni dimanche iza, sivyo? Oya, dimanche ya mbere. Dimanche iheze. Dimanche ya mbere ngo tugire compassion ebana, compassion n'abandi. Je ndi ngaha nishakira ijambo, mbwira ijambo. Compassion n'ijambo. Sinzi ijambo ko roderi ryo. Compassion n'ijambo. Kwita Yesu yavuze ngo mukundane hagati yanyu. Urukundo niyo identité y'umukristo. Ntushobora kuvuga ngo sindaba abandi ngo birabashaka nani ifitiye ingorane. Hari umuntu abwiye ngo sha ariko gushika imfuvyi. Nanje ni imfuvyi, papa arapfuye na mama arapfuye. Ko mutamfasha nanje. Justification y'abafisi yavuga je ari wambwiye ngo sishaka kuriha minervare y'abana loye yananiye kuriha hama ngo nje gutanga ntangike utanga mwe mufise. Imana nishaka ni kenye cyangwa giye bavuga ngo ishaka inka yozijya zose twanditse muri Zaburi 50 mwinka zose zo mu misozi ndashaka kuzijya zose ngoza ko je nkeneye inyama jewe yari ashavuye ndavuga ivyo yari ashavuye nta nyama nkeneye shaka amafaranga Banque Mondiale ndashaka kuyivita yose nijuru amabiye yose agafyo jewe uhoraho ndikwije nta mafaranga yawe nkeneye ariko nkeneye icubahiro canje muri wowe. Ndashaka ko umpesha icubahiro. Ndashaka uri sijeyo nshaka mwumve nindiho nshaka ko ugira icurekura kubwiwe. Haleluya. Amen. Igihe cyose uvuze uti sinshaka kumva ko nojya imisi yose ngahaga ngata muri pubera n'abakozi bagahaga n'imbwa zigahaga n'inkoko zigahaga n'ubukwavu gahaga byose bigahaga imibe hose. Ariko hari umuntu abazi imisi 3 mwene data mwishengero apana mupagani bashaka mu ishengero 3 jours atajya haje mumenya abantu nkora ngaba basinzira kaza ngo bari mu mubiri barashonje birashoboka udashobora kwiyumvira gutyo subira wisuzume. Hari ikintu kitagenda neza ugataka kwidoga ngo haba minevale bayidugije basishango ngoma muri découvert. Imana ibwira nta justification kuko Yesu yavuze ngo kaya gatama kazi kaya gakecuru katanze byinshi gusumba bajya bose. Nuko yuko kwitaho imfuvyi kwitaho abandi gushigikira umurimo w'Imana gushigikira umukozi w'Imana. Urashobora ko umukozi w'Imana ari ngaha cyangwa mu ishengero ukamubona ukamenya neza n'ikibazo fise kavuga ati bana ivyo ni umukozi wanje cyangwa n'Imana n'Imana. So Imana mwirabira rero Imana ishaka korera muri twebwe. Tukavuga amajambo rimwe na rimwe bigora kuvuga imbere y'abantu ariko njambo ry'Imana ifoko tuvuga vyose sivyo. Ifoko tumenya yuko nitushobora gufasha Imana ariko turashobora guhesha Imana icubahiro kandi turashobora kuba igikoresho cy'Imana. Amasaha yageze
ari umurongo nashaka mpamwandika mwana nashaka tusome hari abantu bari aggressive usome Philippiens Philippi kane umurongo wa 15 kushaka kuri 18 ndakwereka soma Philippiens 4 15-18 Yausa kandi yemwe ba Filipi namwe nico muzi yuko mwitanguriro ry'ubutumwa bwiza hamwe nava i Makedoniya atarindi shengero rya Kristo ryafatanije nanje mu byo gutanga no guhabwa atari mwebwe mwenyene kuko ni Tesalonike naho mwandungikiyeyo ivyo kumara ubukene si rimwe ni kabiri kose si uko ndondera ingabire si uko ndondera amafaranga yanyu ingabire avuga si don spirituel sinshaka amafaranga yanyu ariko na praising ariko na shimira abagiye Filipi ishengero ryo muri Filipi yuko agiye Makedoniya agiye mu Tesalonika hakaba Makedoniya mufasha hako abanyetesalonika bamurihira itike yiwe bakamuhanira hotel hajyama mugaburire nta faranga ngo mu byo baronka baragira offrande nta nifaranga nayo bamuha ariko Abafilipiens bagwarunga kuri Western Union ico gihe Epaphroditus ni Western Union namwita Western Union jewe kuko wajabya Epaphroditus akira shira Paulo avuga ubutumwa abantu bihane shira Paulo avuga ubutumwa haleluya kandi Paulo ntigeze yidogera abantu mwibijuju nimumshigikira muzopfumwa murapfumwe ntankwe yavuze ntigeze abapfuma ariko yashimira abanyefilipi ati ngo mwenyene mu mashengero yose jewe Paulo navyaye mwenyene niyo mwanyiyumvira mukamenya aho ngeze WhatsApp ngo mugura ba alinye mukangurikira hama mukashigikira mubize rero 18 verse 18 cyakwereka yuko ibinya aba Filipi bakora ntihari bazi yuko bakora tanga ikimazi hazari bazi bo bagize umutima w'ubwami bw'Imana bagize mentalite du royaume dushigikire umurimo hari ikintu kibuze ngira ico nkoze ariko ntihamenye yuko hari umubavu hari umote hari parfum hari umuhumuro uko raduga imbere y'Imana 18 mwanyemereye ko tubandana ariko ndondera inyungu zigwiririkanya amaronko yawe ariko ndafise ibinkwiye vyose ndafise umurengera ngaho shatse kwereka yuko Paulo niko vuga shatse kwereka yuko sindiko ndabasaba mu ikubitagashi ndafise ibinkwiye nibindengeye ndiko ndaha abandi Paulo akavuga ati sinabwiye ngo ebana mwisope ndahaze hava ngo ndahaze bandaye ariko ndafise ibinkwiye vyose ndafise umurengera ndahaze kuko mpawe na Epafrodito ivyo mwarungitse numubabwe umota neza ikimazi cemewe gihimbara Imana c'est un parfum de bonne odeur uburyo bwanyu mwatanze ni parfum no bumota neza buryohera buhimbara Imana qui est agréable à Dieu ico gituma rero verset 19 ndangiza 19 kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose nk'uko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu Imana izobamara ubukene bwanyu bijanye n'ubutunzi bwayo nimba ubutunzi bwayo bugarukira kuri 20,000 izobaha ibijyaye gana na 20,000 nimba ubutunzi bwayo bufise aho bugarukira nimba budafisa bugarukira haleluya Imana yanje yaramotewe neza yarahumuriwe neza nico gituma rero Imana ihomotewe neza hariho reaction hari ikikora ndarangije ibintu bibiri icyambere ukwiye kugira umwanya utaha Imana nkuko twasema Roma nababwiye mu Roma 12:1 Romains 12 verset 1 hakwiye kugira umwanya uhimbaza Imana
kandi bigacika ubuzima. Kwiye guhimbaza Imana iminsi yose, ubikunda utabikunda, uvyiyumvamo utavyiyumvamo. Akanwa kawe gakwiye kuvuga amashimwe, ntusubire kwidodomba. Nubwo aho uba bimeze nabi, ntusubire kuvuga amajambo mabi, ubwire Imana uti nivyo birabisha birarura, ariko ndazi ko ushoboye. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, ukwiye kugira icyo utanze mu vyo Imana yaguhezagije. Ntuzogere gufata ideni kugira ushikikire kubaka. Oya, nta deni ndagusabye gufata, ariko mu vyo Imana yaguhaye tanga. Ari vyinshi utanga ibijyanye n'ivyo ufise. Niwatanga, ndarangije kuri iki, niwatanga ibijyanye n'ivyo ufise, Imana izoguha ibijyanye n'ivyo ifise, ndiyo abahezagira.